Abanyeshure bahawe agafashanyo ngurane Prêt-Bourse bahamagariwe gutangura kugasubiza bibutswa ko leta itibagiye kubishuza. Umukuru w'igihugu Prezida Ndayishimiye yabishikirije ubwiwe kuri uyu wa 28 ukwezi k'umunani i Gitega mu nama yo kwirimbura no kurabira hamwe ivyarangoye n'umugambwe CNDD-FDD mu myaka 20 umaze uri ku butegetsi. Prezida Ndayishimiye yiyemereye ubwiwe ko agiye gukurikirana ishigwa mu ngiro ryavyo ngo abayahawe bose bafise ubuzi batanguye kuyasubiza. Ako gafashanyo ngurane kashizweho na leta y'u Burundi mu mwaka wa 2018 gasubiriye agafashanyo bita bourse kahora gahabwa abanyeshure ba kaminuza y'u Burundi. Nitegeko rishiraho ako gafashanyo ngurane ryo kwa 22 ntwarante mwaka wa 2018 mu ngingo yaryo ya 19 haratomogwa bimwe mu vyo gafasha umunyeshure: gufungura, kwiyunguruza, aho kuba n'utundi twankeneko. Ingingo ya 20 y'iryo tegeko naryo ryerekana igitigiri cako. Katanguye ku mafaranga 60 ku kwezi ku banyeshure bari mu gice ca mbere c'amashuri ya kaminuza ariyo baccalaureat, 100 ku bari mu gice ca kabiri master, hamwe n'150 ku bari mu gice ca gatatu doctor. Itegeko rigenga ivyako gafashanyo ngurane ryahavuye rihinyanyurwa muri myandagaro mu mwaka wa 2024. Mu vyahinyanyuwe harimo iduzwa rya Prêt-Bourse aho yavuye ku 60 ija ku 100 ku bari muri baccalaureat. Muri master yavuye ku 100 ishigwa ku 150, nayo abari muri doctorat iva ku 150 ishigwa ku 200. Nubwo biruko abanyeshure batari bake bemeza ko ako gafashanyo ngurane katigera gakwira. Bamwe mu bayazina Iris News mu mwaka wa 2023 bamenyesha ko ako gafashanyo ataco kabafasha kanini bigasongera isibe iyo gatevye. Ico gihe bidoga bafatiye kwiduga ry'ibiciro ryibonekeza mu vyankenerwa vyose mu gihe ko kataduzwa. Bagira bati igitigiri cemejwe mu 2018 icigeze gihindurwa gushika uturi mu 2023. Ako kama mukuru w'igihugu rero ateye subwa mbere abapoils bagatekwa. Kwa 27 Gitugutu umwaka wa 2022 umushikiranganje w'indero yari yanditse ikete rihamagarira abaronkejwe ako gafashanyo ngurane gutangura kukariha. François Habyarimana yavuga ko bazokariha bisunze itegeko rikagenga ryo muri ntwarante umwaka wa 2018. Yavuga ko abakarishe boshira ku ikoni ya OBR yari yuguruwe muri banki nkuru BRB numero cece 1150 maze ikopi ya bordero bakayijana mu biro vyagenewe gutanga ako gafashanyo BBS. Ico gihe abanyeshure bize kuri Prêt-Bourse bayaze n'ikinyamakuru Iwacu ntibabona ko umuti ari ukuyariha. Uyu nkakarorero yemeza ko iyo ngingo we itamuraba yafatanya abona abamaze kuronka ubuzi. Ngo leta ahubwo yari kwiye kugira umwitwarariko mu kugwiza ubuzi kugira hakemurwe ikibazo c'agashomeri. Uno nawe asanzwe yahejeje igice ca kabiri c'amashuri ya kaminuza yabwiye Iwacu ko leta itari kwiye kwishuza Prêt-Bourse nk'uko umengo yayihaye abanyamahanga. Avuga ko leta yashize imitahe mu bana b'u Burundi iyakuye mu makuru n'amatagisi ariho n'abanyagihugu. Asigura ko amashuri aheze bano nabo baheza bagakora hanyuma bagaterera umuganda mu iterambere ry'igihugu. None ivya Prêt-Bourse muri make bipanze gute? Kugira uronswe Prêt-Bourse abanyeshure babanza kwanza gusinya kontra yisubiriza buri mwaka. Ibi bifasha ko umunyeshure agumana umwitwarariko wayo masezerano y'ingurane. Iyo bishitse akadubura ivya Prêt-Bourse bica bihagarara. Yamara umunyeshure arafise uburenganzira bwo kongera kuyisaba mu gihe amenye uwo mwaka akunguruzwa mu gukurikiye. Muri master na doctorat Prêt-Bourse ntihabwa abanyeshure bose. Ahubwo abayironswa ni ababa biga ibisata bishigwa imbere na leta. Hambavu yo kuyoberwa hari n'ibindi bihe Prêt-Bourse ishobora guhagarara ku munyeshure. Aho ni nko mu gihe yirukanwe na kaminuza yivuye ku makosa nka tricherie, kutubahiriza ingingo zijanye n'inyifato muri kaminuza n'ibindi. Kuri bourse d'excellence ihabwa afise amanota meza ho nakabiki. Umunyeshure ahagaruka kuyironka mu gihe ayobewe canke akamenyana amanota make ya satisfaction. Iyi bourse iraheza ikanagurwa mu gihe umunyeshure aciye amenya kuri distinction. Nguko rero uko Prêt-Bourse iheza ikariho. Itegeko rigenga itangwa rya Prêt-Bourse riratomora neza ko uwayironkejwe atangura kuyiriha mu gihe yaronse akazi canke asigaye akora imirimo imuronsa akanoti. Iryo deni ririhwa ibice 10% vyayiba winjiza ku kwezi. Muri rya kete umushikiranganje w'indero yari yanditse mu 2022 yari yibukije abakoresha baba aba leta canke abigenga gusaba muri dossier urupapuro bita attestation de redevabilité ou de non redevabilité vis-à-vis du Prêt-Bourse imbere yuko baronsa amasezerano y'akazi iyo bize kaminuza. Umushikiranganje Habyarimana yavuga ko umukoresha asanze umukozi atari bwarihe yoca yitwararika kuza arayakata ku mushahara.
Abize igice ca mbere ca kaminuza ni kuvuga baccalaureat yabahabwa 60,000 ku kwezi, ubu baheraniye leta 2,160,000. Ku bazoheza bahabwa 100,000 ku kwezi nabo bazoba baheraniye leta amafaranga 3,600,600 vy'amarundi.